Tunda Juhudi. Ndabaramukije inshuti bakunzi ibiganiro cyo kuri DFTV 257 nizere ko mugwe neza aho muherereye hose ndazi mwari mukumbe cyane gushiko DJ Fanny ashika kuri tele benshi mwaragerageje kubisaba no musi nkaba nahishikiye. Ndabaramukije inshuti bakunzi ibiganiro bica kuri DFTV 257 myself ni DJ Fanny ndazi mwari mukumbuye kumbona kuri tele benshi mwaragerageje kunyandikira mumbwira Fanny uri mubiki turagukumbuye rero ino musi nishikiye aho bita kuri Mise Viva kugira tugerageze kubereka ibikoko bitungiwe ngaha kuri Mise Viva ndazi hariho abarundi benshi mwahaheruka kera ariyo n'abatahazi ino musi gubice kuri DFTV muraza kuhamenya muraza kumenya ibikoko bitungiweho muza kumenya bifungura iki bibayeho gute turi kumwe n'ujeje kubikurikirana cyane ahanyene kuri Mise Viva reka tumwegere tumuramutse mbere ko dushika kuri abanyabikoko nyene ndakuramukije amahoro urakomeye neza cyane ramutse ko dukurikirana yego ndabaramukije namwe muri ko murakurikirana kino kiganiro cyo ngayi wacu muri Mise Viva nkaba nitwa Marina Nestor nkaba ndahakoze nk'imyaka irenga 25 nkaba njejwe kwakira ingenzi zivuga indimi zose Igiswahili Kirundi Congereza nkaba nsigura ibyerekeye n'akaranga k'iki kigo hamwe n'ibi bikoko ibinyabuzima dutunze ngaha muri iki kigo cacu ca Mise Viva. Iyo myaka yose nizaye ntambamye yagiye urahura nazo cyane cyane tuvuge tubandanya kugira dushika hari ibikoko ibintu bagiye urahura navyo intambamye zo zerekeye akazi kanje intambamye nyinshi nahabonye mugabo hanini nuko twari dukeneye yo ikigo cacu kiguma gishishikara gutera imbere kugira gishike kwakira ingenzi nkuko bimeze mu bindi bihugu byo hanze ko ikigo cakaranga kiza karanga k'igihugu cyama cakira ingenzi bigatuma bifasha ingenzi kumenya igihugu cacu no guhuruhumbira kuza kuraba igihugu cacu aho kiri bikongera kandi bigafasha guteza imbere mu by'ubutunzi mu gihugu cacu ora rero twamadura nuko kenshi nkawewe w'imyaka 20 na uri ngaha novuga ingwane nkajye uvuga ati igikoko karaka cyarandiye ndafise inkovu mbwa nta nkovu nyinshi ufise jewe nukuri nta sanganya ndahura naco muri iyo myaka 27 nkoze ngaha ariko ndafise bagenzi banje dukorana bahuye n'isanganya y'ibikoko harabariwe n'inzoka hari n'uwariwe ni waciriwe n'inzoka mu maso tugaca bafasha tukaja kumupfuza hari tukiri ngaho nyene inzoka igamucira mu maso inzoka uyiguciye maso cumira gute hari inzoka rero zitandutse ubwoko butandukanye hari inzoka bita incira niyo bita cobra cracheri guciriye mu maso urashobora guhuma mu bisanzwe kuko icira ubumara bucanje busanzwe n'amucanze n'amate ico gihe rero utanyarukije kwa muganga urashobora kuzana ingaruka mbi mu maso mu gihe tubaciye twihuta kujana umuntu kwa muganga kugira tumutu nene ngaho mu Burundi mushize kwa muganga ngaho urashobora kubwira ati yaciriwe n'inzoka cyangwa yariwe n'inzoka bakagumba munyarukereza aho nyene yego aba hari imiti ijeje gushibakirwa nyene hari amaserumu y'amantivene baca bihutira abaganga bamaze kumva ko umuntu ari w'inzoka baca bihutira cyane cyane kugira bavure kubera ubumara bukorana n'igihe ugashobora no kumusinzikaza kirikare cyangwa no gupfa ashobora no kwitaba Imana. ndabona ingwe mbwa iracyari ntonya iyo wifise wigiraje wifise nk'imyaka ingana iyo ngwe mu bisanzwe twayironse mu mwaka wa 2008 yagifise umwaka umwe ubu rero ingwe bifise imyaka 11 none nga ibana yonyene ari imwe kandi twari ko bisanzwe yatuzwa kuba ifise mugenzi wa bibana mugabo kuko ari bikoko biri ya disparition bitaboneka kwisi yose ico gituma bisa ari imwe n'ubu turacashakisha ko tworonka iyindi kugira dushobore kuzigwiza ngaha mu gigo cacu ndabaka ego mwese muko muradukurikirana kuri DFTV ndazi yuko benshi mukiri bato mwaramva Mise Viva hariho n'abagizi bako ryo kuhashika hariho n'abatarahashika aho twahereye murabona ko duhereye ahantu hari ingwe ifise amabara meza mugabo kurikirana logic jamani no mukamera turi kumwe nagerageza rabinge na ikinishi urabona hewe ntutiye nuko yo kujya
hanyuma igikoko kirakumenyera gushika naho mushobora kumenyerana mugakundana urabona nkaha turakundana je nkaje nkojije kuboko byagenda ushobora gukora ngaha hari ahandi mugabo ngaho ntushobora gukora ngaha ku munwa ko jewe iramaze kumyimotereza iramaze kumenya kuko ipatereza wama ufise amavuta y'akamoto kamwe oya ingwe igikoko kiramenya umuntu w'umugenzi cyane cyane nk'umuntu afise ubwoba igikoko kiri très sensible kumenya umuntu agitinya n'umuntu agikunda mbamengo nokorako je mgana je nakuze kundi bikoko nje tumanimvire kuza kora ikiganiro muri Musée Vivant gifise ubwoya bwiza urabona ni ciza cyane none nk'icyo kiba gifite amenya ngana ingwe bibana n'ingene ibingana n'imyaka ibimaze nka kujya ku muntu ushobora kuba avuka bisa amenyo hanyuma ifise ngana ingira amenyo 28 kubera turabye imyaka imaze imyaka 10 kuko igira 12 hepfo n'ayandi 12 hejuru imaze gukura nenga ifunguri ingwe rero nibikoko bijya inyama gusa nenda makarnivore nta kindi kintu kijya kera baratubesha basokuruza bacu ngingwe ngira ubuki ngira imigwi mugabo ingwe twaramaze gutoza utironge nga mu gihugu cacu Burundi ingwe ijya inyama gusa nta kindi kintu kuko ibyo byose twarabigerageje dusanga ingwe ifungura inyama gusa nta kindi kintu ijya atari inyama nkibona nk'iyi tuyigaburi tuyifungura izo nyama zo kwama muronka misi yose mugaburira ingwe ntako ari ziba ari ibintu bizimbye mbege mutarusa abakiriya baza kuraba amahera cyava he ego murakoze cyane mbere murambaje ikibazo kinejereje cyane ku buryo nashaka ndabimenyeshe n'abari kwarakurikirana kino kiganiro iki kigo rero kuva ndagitanguyemo iki kigo Musée Vivant kiri autofinance no kuvuga nta budget iri destiné yo kugira ngo cisuganye nkuko mubona yuko hari bikenewe guhindurwa Igo rero mu gihe rero mu bwo buryo kibugitunze n'uburyo buva mu ngenzi zitembe zikigendera mu gihe rero ubwo buryo tutaburonse tuca tugerageza tukarondera nk'abantu bafise nk'amabusheri canke kuri abatware bakadufasha bakaduha nkajya amadeshe tukakigaburira canke tugafata n'ideni ku isoko rimwe habaye ngombwa tugafata ideni gishonje hanyuma tukazosubiza ubwo buryo ingenzi zitugendeye tukaca dusubiza amafaranga tubandanye no kundi bikoko kugira nti turuhisha kwa dukurikirana ijya ni chimpanzee inkoto mu kirundi bayita impamvu rero iri mu bikoko bimeze nk'abantu ndaza kubasigurira ko cyane kuko impamvu bisanzwe ibaho imyaka 57 twebwe tukabaho imyaka hafi irenga 50 cyangwa 100 kubera cyo n'igikoko kiruhisha cyane kandi impamvu ikaba atandukanizo hanini rihari y'umuntu ni impamvu ko impamvu igira ibice 40 na 87 83 twebwe tukagira 100% no kuvuga difference ya 17% ku muntu hamwe n'impamvu itandukanizo ry'impamvu hamwe n'umuntu nibuka ko nahora ndahaza kera ngo atari kera cyane hariho ko muri mufise kitwa Flora karacyariho ngo aracyariho karacyariho kuko nakende arakitwa Flora ndakibuka kera Hi Flora we mu bisema ego abahora bagenda Musée Vivant ndazi ko hari nko bashaka kukurira bagacha bati nce ndakibuka kitwa Flora kamaze imyaka mishira kagomba kunkwega impuzu Hi Flora kako arajya ikigazi kayifashe Flora urakobe ro mu kiganza mengo n'umuntu gafise mu kiganza mengo n'umuntu Flora afise gikomere mu mutwe karakomere cyangwa n'ingwara ndabona mu mutwe hari gikomere kari komeretsa konyene Hey Flora muriko murakurikirana uko biko biragenda ngo nakumva n'umuntu nyere mu gutambuka none nkagashavuye bigenda gute iyo gashavuye bigenda gute iyo gashavura mu bisanzwe iyo gashonje
kaca gatangura kakarira nka kujya ku mwana mutoya je gito nabwiye ko ico gikoko kimeze nk'umuntu kaca gatangura kurira nka kujya ku mwana muto mwico gihe gatanguye kurira ca tumenya ko gashonje ca tukazanira rero ivyamwa kuko n'akavegetarian impamvu zose zirya ivyamwa nta nyama karya oya nta nyama karya impamvu zirya donc iri mu famille y'inkende tuzigaburira ivyamwa gusa kandi gategerezwa kurya ubwoko bw'ivyamwa bitandukanyije kameze nka kujya ku mwana muto tegerezwa kwama ya n'umuhwi aka yego kajya imihwi kagira hayina reka ndakagurira umuhwi ego muriko murabikurikirana yuko nemeye kukagurira umuhwi kariko karitonorera oya wundi banza ujye uwumare hewe nigashana kurya igishishwa Flora ugambagaye Flora kaca kandikira Flora karizi ko kitwa Flora aya mapipi niko kayasovye kubera kamaze gukura kandi karakuze vrema aho naherukira nikangana gutyo Flora ntuvuga urakoze wewe garagiye jamari tubandanye ino ego ubandanya mudukurikirana barara ko turacyari muri Musée Vivant tugera turaba ibikoko bihari hari n'ingona ngiyo ngaho mu mazi iriryamiye benshi mu kinofunofu bayita ngo ni crocodile ingona benshi mu kinofunofu bavuga ngo ni crocodile ngiyo ngaho iyo nayo muca mwigabura gute kigaburira inyama crocodile zose mu bisanzwe ni inyama nizo bita carnivore mu kinofunofu hanyuma ingona ni igikoko rero kiramba cyane ku buryo n'igikoko kitiruhisha hanyuma tukaba dufise ubwoko butandukanye ngaha muri iki kigo cacu ndangakaranga dufise ingona n'ubwoko bita musomoke ifise umunwa muremure yego ifise umunwa muremure kandi ntiba nini ikuzigarukira ku metero 4.5 ariko crocodile yo iva muri Misiri ariyo bita crocodile du Nil kubera iva mu kiyaga Nil ndaza kuyibereka nayo muraza kubona itandukanirizo yo yiba nini ntigira umunwa muremure igira umunwa mugufi rero tuyigaburira ingona rero enda kubatse nk'iyijya ifise umunwa mugufi yica bambaye umunwa muremure nk'iyi ifise umunwa muremure yica nk'ijya nyene ifise umunwa mugufi yego yica cyo kimwe kandi yo gusa irabangutse kubera itiremera kubera atari nini irabangutse gusumba ijya yindi ifise umunwa mugufi ijya ifise umunwa mugufi iraba nini hanyuma ikaremera cyane bikayigora kubanguka nk'uko iyi ngiyi ifise umunwa muremure ibanguka reka tuje kuraba iyo yindi cameraman ugerageze kubereka abakora dukurikirana iyo ngona itandukanira nako ifise uyo ifise umunwa muremure renge nikira tura irurira kuri iki kintu katwe reka tura nababwiye ko ishobora kugira ari ukibonye ciyijya kandi ya mwanya rero imara iteke ibyo biyifasha kuramba ingona irashobora kubaho imyaka irenga 120 twebwe turazigaburira inyama hanyuma ingenzi nazo zije zirashobora kugura akantu kugira katire igikoko bakibona ingene gitembereye rero n'ingona bita musomo urabona imaze kukabona ikibura amahoro abonye urumva force ya crocodile bimwe twama tubabwira ingona mu kugurura umunwa ingona yuguruye umunwa nta nguvu nyinshi ikoresha mu kugara rero ari crocodile nini imaze gukwiza 6 metres demi igira la force de 7 tonnes ico gitwa mwumvise kubita umunwa cyane abikoresheje inguvu nyinshi cyane kubera nizo nguvu ifise mu kugara umunwa rero ndashobora gushira hajya hasi mukabona ingene yiruka
kirahiga. Zo kumira donc iciza kwiyapuya nga hari amazi make mu bisanzwe ingona itari iri mu mazi menshi fashe ikintu ikirondera hari amazi make hajya rero igombiza ahantu yiyapuya kugira ibashe kukamira kwiyapuya rero no kugira yifatikize hasi amaguru n'amaboko kugira ishobore kuduza umutwe ize kukamira mu kanya rero muraza kubona ingene ishobora kuza ikikamira. Akabeba kafashwe kari mu munwa wayo. Wayihaye n'izina? Oh no. Urashaka kwita amazina y'abantu mukahita nabonye yagiye inkende twa Flora nawe yitwa Patrick. Iyi ni crocodile bita Patrick ikabise imyaka 34. Kubera iki mwahise Patrick? Ingenzi yo zaraje ngaha zije kuraba ibikoko zikabona ibikoko ntibigira amazina avuga ati kumaze kubitunga twebwe dufata amazina yacu dupfume tuyahereza ibyo bikoko kugira abuzoza wese umubwire w'ikoko gifise izina. Patrick na Flora ndabaramukije. Mwabonye Flora. I think so Flora the boss lady. Nabonye Flora ari abona tubonye crocodile twa Patrick. Yamiza akabebe abugirindire rero kuja mu mazi make kugira ishobore kukamiranguza neza. Iki habi chitaka ichiri. None utotube bamwe mudukura he? Tutubeba tutugura turafise abafuniseri bacu batuzana bakazizana kugira dushobore ku amahera avamwe niyo kandi ashobora gufasha kugura inyama zo kugaburira ibi bikoko mu gihe tutaronse ingenzi ziza ari nyinshi. Iyo baguze amahera ava muri izi tutubeba nishko tushatugura n'inyama tugaburira ibikoko. N'abantu baradutunga kandi izi n'abantu kandi no kuzifungura turazifungura. Urakajya bakabeba. Uje ndagafungura. Ibi gikoko bingahe we uje? Uko bikoko njya ubwoko bwinshi kintu ntojya n'ijya mpamvu tuvuga yuko imeze nkatwe. Nk'ibindi inzoka iki? Kuko utembere mu bihugu. Siguri. Jewe ndayijya kuko inzoka twaragiye hanze. Mani uragiye inzoka. Ndaragiye inzoka. Ko twaragiye hanze. Tuja mu Bushinwa twarariye amagrenouille turajya ama escargot. Nico gituma n'abantu baje ngaha kuvizita ngaha bagiye muri Afrika de l'Ouest batubwira yuko inzoka ari ikintu ciza cyane gifite inyama iryoshe cyane ku buryo inzoka je ntayo ndigera njya n'umunsi numwe mugabo uyu munsi nshitse ahantu bazifungura nkuko nabibwiwe n'abadugendeye ngaha naje nshobora kwifungura. Itaje ndakurahi yase kuvota ashaka kubona ko yanje tutakaza umwanya. Uvuze ya crocodile? Uvuze ya ni crocodile? Bita Jire ikabiri mu ngona zatanguye ngaha muri Musée Viva ikaba yahashitse nko muri 81 ikaba ifite imyaka 59 ikaba irashobora kujya nk'ibiro 200 kundwi kuko ingona ntijya imisi yose ingona irigahaga ikimara nk'indi ndwi kiragije ibyo yariye nawe uhereza ikintu nakimwe nishobora kujya atari kuhejeje kudigera ibyo yafunguye. Iraduga nk'ijya yego urabona ko sora kuduga aha rero irakunda rero nk'akantu yiciye isumba n'inyama uyihaye zibazi hanyuma crocodile n'ibikoko bigira inguvu aruko biri mu mazi. Crocodile itari mu mazi nta force igira. Crocodile igira inguvu iri mu mazi kuko amazi ni yayiha inguvu yo gufata ikintu iri ku musozi nta nguvu nyinshi igira. Ngaho umuntu akorokeye yego umuntu akorokeye mu mazi kimujya kuko irafise ububasha bituma ishobora guca ironka inguvu zo kwishomora kimujya.
nta uranyerera yaje kuhara bagakorokera oya nta uranyerera bakorokerayo gusa mu bakozi bacu dukorana ngaha umwe yarahatswe kugira isanganya ko yaragiye kugira isuku indani kugira isuku ngaha nyene muri base yayo hanyuma birashikaranyerera gusa yari hari inyuma yaramuhakije Imana irakinga arava yurire yifatikije grillage acarasohoka hanyuma nta accident ya nta madega yahabaye rero murakura y'amazi mukacoza ne mucamugishira he nk'ubu tumaze gukuramwe amazi krokodile imaze kubona ko amazi yavuyemo ikisohoka ikaja mu kindi kinogo nico bituma krokodile ifise twageze oya nk'iyi mushaka koza aya mazi gukuramo y'amazi ari ngaho hari hano mwayagiye mushaka kuyazigurira kugira amatuyo d'evacuation ari hanze ari nyuma y'iki base yayo twugururira hanze yamara kuvamwo aheze tugaca dushiramo ayandi tuyakoza piscine tuca tuja indani koko coco kica kivamwo kikaja ku rundi ruhande hirya cyo tuma twasize place nini ku buryo gishobora guha umwanya ukwiye n'umuntu kugira yicungere mushaka ikintu kirekire cyo koza kugira oya turajayo neza tugakoramo neza tugakoresha brosse métallique tukanitwaya bien twaheza tugashiramo amazi yandi dukoresheje tuyau d'arrosage hanyuma ndaco gikagaruka imyaka 59 yego gisese nkaneva urumva iyi crocodile ifise abantu benshi imyaka twese iradusumba imaze imyaka 59 itungiwe nga muri Miseva murako ari ibintu bitoroshe cyane Lacoste ifise imyaka 50 ugiye watubwiye itandukaniro yajya ifise umunwa muremure iyi nayo igomba gusa n'ifise uyifise umunwa mugufi niyo duheje kuraba ifise umunwa mugufi izi rero nibwo bwa bwoko nababwiye inayo yitwa Lacoste ikaba nayo yitwa Gire yakurahi kabiva muri Fleuve ni kabari ubwoko bwa bundi nababwiye buva muri Fleuve Nile ni kuvuga ni muri Misiri nico gituma tuzita crocodile du Nile kuko ziva muri Fleuve Nile amamoko y'ingona zose usanga ngaha muri Afrika amamoko yazo ni muri Misiri muri Fleuve mu kiyaga Nile babonye ko ku musozi ntigira ingufu naco tubona yashatse kuvayo ikiri mu mazi harebe yumvira ijene gusohoka kajya karekare ko karavayo yego kajya kubera kataremereye nk'ibi kandi nico gituma kabangutse cyane gusumbira ingona rero nk'iyo crocodile du Nile zirakura zikagira 6 metres et demi cyangwa 7 metres de longueur ne kugira umone ko ishaji gacifa ibifise imyaka nk'ingahe ibaho imyaka irenga 120 mu bisanzwe yitunzwe irashobora kumara imyaka 100 mugabo iri mu kiyaga irashobora kubaho imyaka 120-150 kuko birashika n'igihe ingona zinaga kwa matete ingona imaze kunaga kwa matete ibiri mu myaka 100 amatete ajya twubakisha akamera ku mugongo shaka ndabereka ajya ku mugongo murabona ijya mirongo y'ingona ijya mirongo rero imaze umwanya munini musi y'amatete zijya mbuto z'amatete zikayikorokerako shaka kwabwira nk'igihe yoba yataye amagi kuko ingona itamagi ku musozi ntitamagi mu mazi ayo magi rero izo yararira gushikaho izo yamena imaze kuyamena hakavamo ubwana imara igihe kinini ishobora kumara 23 jours 24 jours ico gihe rero zijya mbuto zameze ku mugongo zagiye ku mugongo w'ingona kubera n'ivyondo n'urushanga ziranaga zikavamwe amatete nico gituma kenshi twaraja ku rusizi tukira abana kubera jewe nakwiye ruguru warabona itete riko riragenda mu ruzi data baca batubwira ati jya n'ingona ikuze ko inaga ko irenga ku mugongo akuze ukunda ibikoko je nakuze nkunda ibikoko cyane n'ubu ni ibintu nkunda cyane kuko nasanze ari ibintu ugiyegereje mutaka gukundana bya bindi bavuga ko ari ibintu bimesha umaze kubyegeza ukabitunga bica bigukunda nawe ugaca ubikunda ingona yitwa Juliette Romeo turaza kwitonda umaze kuronka Juliette rero irarariye amagi ikabifise imyaka 37 rero ushaka kuva ko iraririye amagi nico nabwiye ko ari cyagihe bishobora gushika iri ku musozi irariye amagi za mbuto z'amatete nk'iri mwishisha nk'iri muri milieu naturelle ishobora guhura n'imbuto zikanaga ku mugongo kubera imara igihe kinini hanze kubera ibirariye amagi gushika igihe zoyabe enda kubaze nk'uto twana ibi imenaguye cyamudushira he
twana twebwe ngaha kuburyo tutararonka uburyo bwo gutegura ikigo uburyo dutegura ikibanza dushobora kugishiramo kugira habero production turabitegekanya mugabo twebwe turiko twarateguye projet twarasabye n'uburyo leta ko yodufasha dufata mu mugongo tukubaka ikinogo kinini dushiramo ingona dushobora kubyara tukaronka ingona nyinshi nkuko bimeze i Nairobi hariho reproduction Nga ingwe yo nta izina muri ingwe yitwa Jango. Ingwe yitwa Jango akaba ari igikoko rero kitaramba, igituma kitaramba n'ukubera ingwe twasanze ari igikoko kiginyama. Mugihe rero kiginyama ikigwara gute nkaziya z'abantu. Dere dovi rero ingwe ntirenze imyaka 20 kubera iginyama ry'amaraso ayitera indwara. Ariko rero yiba mu ishamba cyane niho ishobora kubamba gatoya paraporo y'ingwe yigaranye nk'indi zo irashobora kudakwiza 20 kubera yigaranye muri cage bisanzwe ingwe ntikwiye kugarana muri cage ingwe itegerezwa kwidegemba ikaja guhiga bijya hagija guhiga birayifasha ibe nko muri sport kayifasha kuramba rero dushobora kwigaburira imisi yose nk'ibiro 2 by'inyama cyangwa 3 by'inyama imisi yose cyo kimwe nababwiye ko ingoni ijya kabiri mu ndwi mugabo ingwe ijya imisi yose anashaka kubereka rero ingene ingwe ibangutse ishobora gusimbirana hajya hejuru mugiheyo ibonye mukameraman uko abikurikirana mugihe twaba turiko turayigaburira muraba mushobora kurara cyane cyane irakunda ikinyabuzima igikoko kizima paraporo yo kubona ingona ikintu capfuye nicyo tubona n'ubu bavyita kwegera kure ni bavuye kugwa mu mporero hagerereza gutabagura cyangwa ikimira egera gatoyi irabanza gukura kubwoya bukeya mugabo kubera ari igikoko cyama kiguma gifise umwanya w'usinzara na digestion yayikora umwanya wose iza kubukura bwose hajya ikice ifite umutwe igacitangura kugira aho nikiragabanya ubwoya mugabo iza kwikundira kubera ingwe n'ikintu gifise amarara menshi cyane niza kubumara ifa kubona gusa hicisha mu guca umutwe urabona n'ubu icitangura guca umutwe apfuye kera kuko ingwe bama bavuga ati kija kintu bavuze ati ntiyarazi gufata ifatira kwizosi kija kintu abarundi bama bavuga nivyo ingwe iraza umutsi uri sensible nifashe igikoko kinini ifata kwizosi kwera iraza umutsi wica n'ingoga nifashe igikoko nifatira cyo tumubona ijambe bayapfuye n'ingoga ko yakoresheje yafashe iginyo yarishize kuri wa mutsi uri sensible utuma ijambe bifa n'ingoga wa mugani ingwe ntiyari zifatira kwizosi yarigishijwe mwabonye ko yasamye rimwe kakaba karagiye tugendera ku nzoka rero ndashobora kuba undi muhinga nawe nyine by'inzoka sinzi ko yoba ushobora kujana hajya aha muba mufise mwose n'ivyuwiye yego turaba tubizi mwe mugabo turashobora nkuko dusangiye akazi turashobora gufashanya twese tugatanga ibiganiro ku buzima bw'ibikoko bitandukanye ko nitwoshobora kugira tubyigongera ko twenyene kandi dukorana n'abandi usanga n'abandi babashaka bafite icyo baterera mu buzima bw'ibindi bikoko y'ubundi bwoko murakoze zagushimiye cyane ku mwanya wanyu waduhaye murakoze namwe cyane gose nkaba nkingurukiye n'abankurikiranye kuri ibiganiro natanze kubyerekeye ingwe n'ingona hanyuma mugenza hamwe na Flora yego hanyuma nkaba ndabahaye mugenza wanje nawe afise ubuhinga ku by'inzoka n'ibindi araza kwerekana n'impongo byose hanyuma ca arangiza ikiganiro reka novuga ko ego ikire cyari igice ca mbere iki kiganiro ndiko ndakorera muri Musée Vivant ahantu benshi muzi hari ibikoko bitandukanye mwabonye ingwe mwabonye imamfu mwabonye amakrokodile barako hari ibikoko vyinshi kandi ari ahantu hakenewe gufatwa mu mugongo kuko ndazi yuko twese tukurana ibiganiro tuba dukeneye kubona Burundi ari nyabagendwa dukeneye kubona Burundi burimo ibintu byinshi by'iratiro hamwe ushobora kuzana n'umushitsi ukamwereka ati urabona ngaho ego reka rero tuje mu igice cya kabiri igice cya mbere cyari iki mugire subscribe mugire like muri benshi bane mutorera ama link murungikira abandi mubasangiza ibiganiro bya DFTV ntacyo tudakora kugira tubashike ku nyota tubereke ibintu mutari bwabone cyangwa mutari muherutse kubona bamwe ndabakunda cyane.
Matunda ya juhudi.